abashikiranganje urazigere bubaha ministre wa finance bagenda bunamye hari umusoda baza kumukubitira isaruti kandi abashikiranganje bose ga je ndazi neza ko ministre wa finance bakera bari bazi ko cyagigiga ari kwabo muri bije bazobara ngo wenda kwatsaya ngo ndagukataya wenda guhaya umenga ni gwiwe imwe ni udakara bagaba nibisanzwe reka ndayibe bazomfunga imyaka 10 hanyuma sohotse agacaca kurya yamahera twiyaranje ntazaturyane natwe tugurisha ivyiwe tubigurishe rega amategeko no sikwe tuyakora kugira hashwe neza ugaca tuvuga tuti uwo tuzofata ivyo miliyoni tumwaka imiliyoni 50 ati ntazofise tuca tugurisha inzu yiwe je ndibuka ndi ministre de l'intérieur hari umuntu hanzani igiturire kandi mu 2007 miliyoni 30 zari nyinshi baka ngiye kuraba nsanga yashaka ndamusinyira dossier yagira yibe igihugu imiliyoni 250 ndabwira nti je ngiye ngupfunga ubunyene société civile ubu ntimuzo denosa leta tudenosa abononye twese ensemble hanyuma tubahana turondera ibihano hamwe basi nabandi babona bati sha ikizira nikijya bamenye ikizira ngozi mwese umwe mucubahiro Imana yamuhaye duhuye rero no munsi dusa n'abaraba ahisemo yacu igeze mu mugambi twiyemeje uko itunga rusangi ibikorwa by'igihugu tubikora ku neza y'abene gihugu birango twese turazi ikintu dushingira ko bwa mbere demokrasi ni intwaro ishingiye ku bene gihugu kandi iharanira abene gihugu byose bitiho turiga bishingiye ngaho ku ntwaro iharanira abene gihugu rero iki kicigwa ibi by'ibiturire cyane gusesa ku itunga ry'igihugu kuri nyuruza si ibintu bya bikwiye kwigwa ku bantu b'incabwenge abantu bazi yuko ari bomboneza z'abandi bene gihugu ntivyari bikwiye mugabo umuntu arashaka kwiyumvira ati none kubera iki ndetse tumaze imyaka n'imyaka tuvuga dusiguriranira mugabo byarase kucamo kubera iki dufate ko ari ubumuga ko ari bwo budakira tuvuge ko ari ubumuga none kimuka ari ubwihora ko gicumbagira cyanye ko atabona neza hariho umutima w'ubuntu watuvuyemo jewe nagumye ndavyimvira cyane nkavuga nti none tuzoshikaho umwene gihugu yumva yuko indongozi ari ziriko ziramutunganiriza ryari nico gituma dushaka kugwanya igiturire duhere ku muzi turabe neza turaca hirya no hino hariho ibintu bimwe biboneka neza ko abantu tumeze nk'abataye ubuntu ubwa mbere ndukundana byose nukudakundana ubwa mbere iyo baguhaye ngo bungabunge ibintu bya bene gihugu ubatunganirize wemeye kubera iki usanga abagiye gukora aribo bari mboneza ugasanga babaye injyajya wavyemereye iki kubijamwe uri mucangero ni jambo rimwe umva wahindutse abaye mucangero kuko mu bisanzwe ugukorera leta ntiyategereza guhembwa je n'ivyo je n'amvuga ugukorera leta ntiyategereza guhembwa leta ni service public tu es serviteur uri serviteur no narahembwa no musuku je mpora ndabivuga mpereye ku ntahe jewe nyene nama ndiko ndiyumviye nihaye je ngitangura gukorera igihugu byo guhembwa ndamusirikare je naravye amahera duhembwa ubwo nyene nafuye kuyabona ndavuga nti aya mahera yoshobora gutuma jewe mbeshaho umuryango ndayaraba neza nkabo twari kumwe ico gihe kwidarapo niho nabivugiye aya mahera ayibwa duhembwa aya hanyuma je ndavuga nti ndaraba ngere nzotunga umuryango biranga naramaze nk'indwi nkazingahe ndiko niga ingene je no bivamwo nkigira kwikorera ivyanje nico tubaje ntategera umuntu avuga ngo akorera leta akavuga ngo agiragire ngo greve none ni nkuko umwana muhira yovuga ngo papa utampaye inyama ubunyengira ngire greve kandi atamahera ufise none ugira gute wewe nyene ni wewe userukira iyo leta uwo mugabo leta ntabaho ndiyumvira je kubivamwo ndavuga none ko ngira mvemo nje kurondera utwo twiza kugira ngo mbone ko nshobora kuronka amikoro gutunga umuryango ko ngira mvemo mbega uwundi nawe utwo twiza ngiye kurondera we ntadukeneye nawe niyavamwo n'uwundi akavamwo ninde azosigara acungiye igihugu niwo munsi natawe gutegera neza ninde azosigara
acungereye umutekano w'igihugu ko two twiza twese turonde kubwira ngo leta mpamahera yakurahe ko nayo mahera ava nyene muri vya bikorwa vy'abene gihugu niho mpora mbona ko hariho aba bantu bose biyumvira ivyo byose byo kurya ibiturire niki n'ubucangero babo burimo nuvuga ubuntu bwaravuyemo kumva yuko ushobora gusokorera abandi vyaraheze ico gihe je narize nkanavuga nti reka ngume ncunga umutekano w'igihugu mugabo urumva ufise ibintu bibiri none umuryango nawe uzobaho gute niho nataka kwiyumvira ko ushobora gukorera igihugu ukongera ugakora n'utuntu dusahiriza umuryango mugabo uzosanga hari abandi nabavuga ati oya kirazira kubera iki bwa buntu bwatuvuyemwo kuri buye yavuze ngo abantu baze bariyungunganya baca bavuga ngo no kwiba kubera bwa buntu bwagiye umuntu arashobora kuva ku kazi hanyuma akaja gukora utuntu umuntu arashobora kuvuga ati naho je ndi ku kazi basi nkure ko duke kuri umushahara gushikaho ndonka umukozi ankurikiranira nikaba arakagurube ntunze ndonke ukandagirira kandi birashoboka ikintu cyambere burya gituma haba ivyo biturire niki nuko umuntu ashaka ko ubuzima bwiwe buva mu kigega ca leta asanze bidakunda naho agacarondera ati nanje nitwaje igiti reka ndawe ingene yanyakura muri burya mwene gihugu nitwaje igiti umuntu rero twebwe indongozi nitwe twari kwerekana karorero none dushaka ko ivyo igihugu tubigira gwacu dushaka kugira gwacu ivyo igihugu nta wundi abikorako ni jewe kandi ico kintu burya tutagihevye je ibintu vyinshi ndabivuga mpere ku ntahe yiwanje nyene ico gihe narizi ingene umuryango ushobora kubaho ndavyibuka iyo ntahe kuko sinzoyibagira ngiye kugopesha umuzungu patiri wo mu Mutoyi ndamugopesha imiswi y'inkoko y'ibihumbi 150 sinari capable kuronka ibihumbi 150 nja kumugopesha imiswi turanegosia oya we uratunze je sintunze generale ntutunze nteka kugira ndamukonvenke nabwiye ko iyo miswi nzozororera aho nyene kugira ngo mpakazi abene gihugu aho nyene ngo kuzozorera ngaho ni sawa acanazima nca nkota aho ndazororera nca ngira imana uwampaye aho ndazororera nawe acavuga ati twumvikane amase ni gwawe ni gwanje wowe uratwara inkoko umva natomboye sinkanza amahera yo gupanga amase y'inkoko yaciye abagwiwe agacaza arazana n'ivyatsi aziha kugira amase abe menshi cyane kuratanga kuba Jendi yuka ndi ministre dore ntiri hari mu Tanzania igiturire kandi 2007 miliyoni 30 zari nyinshi baka yanzaniye miliyoni 30 ndiyumvira ndamufunge ndamugire gute yaramudandaza ndabwira nti je ngira ngufunge ubunyena ariruka raheba ngiye kuraba nsanga yashaka ko ndamusinyira dossier yagira yibe igihugu imiliyoni 250 jewe ampe imiliyoni 30 na watwara 220 mugabo ari jewe nzokwitwa ko nari igiturire wewe ariko ari wanga wangira byandikwe kuri jewe ndamubwiye nti urabona je myaka mfise imyaka 37 ndacafise imyaka myinshi yo kwa muri Burundi sinshobora kubaho ngenda ndamaramara aho nciye mu bantu mbega wewe kuvuga ngo umudandaza wumva umaziki icagiye kumbabaza yaciye aca mu bagenzi acavuga ngo urya mugabo n'umuhimbiri ntacazopfa yimariye ngo niyo mwatse service ntayiguha ntababwira ngo niyo umuhaye igiturire ntiyakira ngo niyo mwatse service ntayiguha ngo ntaco nzopfa nimariye gushika amvuga aho haba abagenzi bambaza bati wewe nakamuviki cinarondera ico tubadupfa ndabura ngo none nkavuga ibiki aravuga avuga nti bitegerezwa kuba ari ivyo nasi ndabibabwira ico ikibona kumva ko ahandi ho ngo nari umuhimbiri ntaco maze kubera nasa kugigiturire urazoraba umuntu bajyanye mu mabanga abagenzi biwe ngo horogoroyesha ngo bagushize mu ifu ngo ukabura ico wimarira ngo ntuzo turondere ngo mbere nakabare duce duhindura abagenzi nibo bari kuguhanura bati muhungu ugiye muri kurware duratantaso uragaba hajya ahantu uzobona abantu bakugerageza bagira gute nibo bakubwira ko wogoroye bigiye kugenda neza bizogenda gute kugira umuntu yumve yuko ari umuserviteur et non l'employé bizogenda gute kuko ico carase kwinjira nababwiye abasendikaliste turi kumwe guki ndababwira nti muri reklam nubo muze mwumvirize imisi yose ku munsi w'abakozi umunsi mukuru w'abakozi muze mwumvirize imisi yose bamavuga ijambo ngo ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha biranyereka ko vyarase kwinjira kuko nababwiye yego sawa ko turabakozi ntitukira aba serviteur turaba employé ko turi aba employé rero reka tuje kurondera l'employé
umukoresha wacu tugirana ibiganiro tumurondere bakandaba mu maso jewe reka sindi umukoresha wayo je naje ndi umukozi wa leta ngo turondere uwo mugabo leta tugiranira ibiganiro noneho ntibari kuvyumva mugabo byarase kwinjira n'ubugenda murabe abasedikaliste bo mu service public ntivyinjira mukoresha bazi yuko ari umukuru w'igihugu hagiye bagira greve bazi yuko ngo umukuru w'igihugu nayazana hariho abantu bazi ko muri leta hari urusandugu uruntu runini rwuzuyemwo ibihera bavuze ngo yoro cuyora n'ibyo byose nivyo bituma twarataye umutwe hajya ndababwije ukuri je ndamaze gusoma abantu benshi mitwe yabo nk'ubu hajya dutoye amahera azokora mu mwaka bije do leta bavuga ngo hazokora ibihumbi 4 vy'amamiliyaridi ngo deficit naya baca bavuga ngo ibyo bihumbi 4 vy'amamiliyaridi biriho mu rusandugu habura ya gusa bariho bagaca rero bavuga bati habura je yonyene ayo tuhatona uberi toza mu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane yose nico gituma mwebwe mutafise santima mubonye abantu badatanga amakuru n'amatagisi mwamuzi ko muzohembwa nugutuma umutwe kuko ntituramenya ukuri ijya myaka twamaze mu magume yaradukuye mu buntu ntitwasubira kwiyumvira nazoraba hari umuntu uzona yicaye ngaho akabona mugenzi we yubatse inzu ngo none ngo amahera yakuye azi yuko kugira wubaka inzu ubaza amahera yose azoba kubaka inzu yafise nabo bazi yuko leta idashobora gutora bije amahera itayafise no akana kubaka inzu ngo sinda yakwiza uzakwiza cyane amahera kubaka inzu bigenda gutyo uko uratora ukora umugambi uko tora ukora umugambi rero abantu ntibamenye bamenye mwebwe ndongozi abakadre mumenye ko umwe wese nahaba mwigisha muri rya salle de classe yigishamwo ni waserukira leta leta nayo numuvyeyi watwese twese twonka abarundi bose nawe urimo none ko wemeye rero kuja guserukira uwo muvyeyi emango garame wonkwe ko kujitagwa vuba ndabingene no gigitu umuvyeyi arakigiturira umwana wiwe we uri umenye naho amwigisha no mu planto akora muri leta aserukira leta muri ako gasata ahonyoyemwo ako leta nayo ijejwe gukorera bene gihugu menya rero kuri gukorera bene gihugu none wowe ucuca kuri igiturire abo wemeye kuba umusoko wabo nako reka mbwira mwebwe mwaje abataje ari muyoro ni mubanze mwikure mico kintu yuko ari mwe mwica mugakiza menya yuko bijya bintu n'ivyo mwene gihugu we wagiye kumuserufa udashaka taha ubundi abikeneye yo patriotisme akeneye gukorera bene gihugu aze ucuva ngo no camfa ngo no baho gute warize ukananirwa gukora utuntu twotumutunga umuryango nane wiza amashuri yitwa gwiki nuti kandi murazoraba abantu barira ko bashomye babuza akazi nabize ubutize ntavuga ko ashomye erega kajya nakaroge nakoge ibintu nibo butakarira mwishure ndiko niga ndonye diplome nturiko wiga ngo ukabure bwa bwenge bwawe umuntu wese avuka afise ubwenge nta numwe atagira ubwenge uja kwishure kugira ngo ubwo bwenge bwawe bugire performance mugabo hejeje amashure ugasanga urusha ubwenge naho ndatize niho usanga bazi gutunganya utuntu twabo akamenya hakuri tunga mugabo wiza azi ko azokuri tunga kundi mugabo nta mu employé yegera tunga bo mu employé rero gatutangura kuvuga uti je rero ngiye muri service publique ngiye gusokurira abantu singiye guca ingero hari ibihugu kugira umukuru babanza kuraba itungo ufise kugira abone yuko utazohatire none twebwe naboro bagiye kurondera ubuzima n'umushinga bateka kanka komandi hera kandi azi yuko abene n'umuderege abene gihugu batumye kubaserukira wewe yumva ko agiye kuronka ubuzima ikintu gituma arico nico nkomoko y'ibyo biturire hari ikindi kintu nabonye ngaha abantu benshi cyane cyane le cadre de l'État aba bari ndome par ordonnance décret abo nyene bari muri administration publique bazi yuko umushahara ni bonus kugira akore no kumuhemba amwe kano y'amaso mwibaza ngo sivyo mvuze umushahara muze ngenda birabiye muri kumugira bije umushahara ni bonus kugira ukore babaza kuguhemba muze murabe ahasi mbonye ivyo mwafishije mbwira kugira inama bisaba ngaha kuvuga ngo tuje mu nama bisaba ngaha muga mwabihaye amahera tu nimuzobikora mudahembwa ugira kabiri none muhemberwa iki vuga ujya mushahara c'est pourquoi faire ce n'est pas pour travailler pourquoi leur demander d'autres frais pour travailler ujya tende gasomborotso umunsi umwe twari turi mu ruyigi mwijo emwe turiko turahekenya Fredo mission kabisa hama je ndavuga nti basha ni hagati yacu entre nous tubazanye
kubera iki baduha frais de mission tugiye ku kazi ntitubazanye kubera iki baduha frais de mission tugiye ku kazi kandi duhembwa uwireguye yavuze ati umviriza rero ndakubwire ati yari umusore ati nk'ubu je yo tambwira nze mu ruyigi ubu mba ndiko ndiganira na fiance wanje bamujije kuyaga na fiance wanje ati bateza kunyendaminiza ati Fredo mission nyendaminization niko yachatse sigura oya none mbwira uri ku kazi nivyo nyene wagenewe gukora ivyo nyene hanyuma nabwiye nti yego nivyo ndagutumye uri umukozi wanje ndaguha igitoro nivyo ndaguha igitoro kutaraye mu nzu ndaguha kurara none iyo uguma ntiwari kurya iyo uguma muhiri wawe ntiwari kurya rega rutwa duto nyene ni ukugira igiturire rega naho bitagurira tube tuza turiyumvira buke urumva kako narakabajije uko bisanzwe mugura azokumviriza zana amafredo mission meshi urazokumviriza abo bakozi ba leta nta numwe uzobona bose baraba depasse ntibigira baraba rosette baze murabe andiko ndabahamagarira kugira ngo twumve ico turi nico dutegereza gukora igiturire ca mbere camuka muri uwo mutwe umeze uko ndabwi je ntibashiza ngo njyawe nabamushize heza je ntibashiza aho ndya urogoroye mbonye ministre wa finance nda finance nabo nyene sinzi uyu kuko twakoranye byinshi tiko turonderera transparence bavuga turaba kwicoro ariko je ndazi neza ko ministre wa finance bakera bari bazi ko cyagigiga ari kwabo muri bije bazabara ngo wenda kwatsaya ngo ndagukataya wenda guhaya umenga ni gwiwe ministre wa finance ntigera imenya ko kigari kigega cy'igihugu bamujeje gusa kubungabunga bamujeje gestion mugara yigira nyene nkuko umenga cyagera cy'igihugu ni gwiwe aho washaka kimu washaka aho ndabeshe abashikiranganje turazigere bubaha ministre wa finance bagenda bunamye hari umusoda baza kumukubitira isaruti kandi abashikiranganje bose ga ngiye kwa mama nyarurire hitwa ba mama mahera ba papa mahera nibabaze nabo nyene bavyumve hajya mahera sigwabo saye muri ministre ya finance uwumva yuko ari umukene akora muri leta ndamusabe yitahira bunyene aje gukora twiwatunge kuko itunga ririyo kabisa itunga ujya gukora ibyawe cyane nagiye mayo hari mu 8 bariko barambwira ngene ngo musitanere bamukikiye ke yarambwira ngo mutama ngo yaje sinidoga mwene gihugu banje ntigute anyereka ngo urabona kabajye bari hake ngo hajya nta numwe bazihumba 300 umufuko hayi banteka nje kumviriza cyambwira ngo urabona kujya ngene ubone umengana umusore arujya iruka kugura inzu mugasekebuye none amahera ntibayaronka gute ngo urabona ubu ngo n'utagira itongo ngo acaronka akazi ko kurima bakamuhemba ataje nta numwe atagira amahera ubu byababwira amahera yuzuye aha mu gihugu hagati namwe murayabona none niyo muri ko muratembera ubu umufonctionnaire bujumbura ubu yadoze baramutekerera amanutse hanyuma na fonctionnaire bamaze kubimenya ndazi kuno munsi bamerewe neza ababimenye hariho burya leadership ni ikintu gikomeye je nibuka ministre wa agriculture akiri gouverneur muntuze Karusi yarafashe ingingo ati nta numwe azosubira kotsa ibigori ngaha kwibarabara ndase nta numwe azosubira abafonctionnaire bamwirukako none uramatari none twebwe tuzoto nta kagori rero tukirya nta kagori kabise genda muri miwanyu niko yababwiye yinyisho wewe wararimye wawe biranga bacu baja kurima abafonctionnaire bikaruza genda bandabe utagira imoto nini baramutwega utagira imoto urashobora gukora akazi ka leta ukongera ugakora n'ibikorwa bisahiriza umuryango murazogenda ibugande murabe saa 10 kububare mugende murabe muzosanga bari mu kabare ku murango habona muzosanga abanyamahanga bagiye kurangura ibintu abaganda abafonctionnaire banywera he cyane abafonctionnaire babaganda banywera ucugenda saa 2 y'ijoro ubasanga mu kabare bavuye he bavuye ku kazi icambere yabaza kwiruka muhira muze murabe ingena abaganda bubaka begereza kwibarabara kugira sigaze mu kigo uzosanga hari amajardin ari imboga uzosanga hariyo utuntu yoroye udukoko inyuma mu kigo hajya avuye ku kazi agenda ariruka hanyuma agakora utwo tuntu twiwe hajya bwije agaca yoga agaca agenda rero kwibare ibugande natangaye nsanze bari kwacuruza saa 6 y'ijoro ukabona abantu bari kwacuruza impuzu kwibarabara cyangwa none bararonka bagurira ngo hari umuntu abavuye ku gikorwa hanyuma agaca yitaragura kuko atarose umwanya wo kuja ku isoko na mu Burundi nataye kubibona je ni mutabona aba banyagisagara muzosigara muri aboro abitwa aboro rero aboro atarabakene aboro
mu gisagara ngahari ya hepfo mu kumoso Nyabitsinda isoko isigaye irema mu sitani atavugize ifirimbi mwijoro saa 3 y'ijoro usanga isoko iri kurarima Nyabitsinda hariya mubona ukabona umutama kazashoye igitoki saa 1 y'ijoro umutama kazashoye igitoki saa 1 y'ijoro mbwira nkaho hantu amatara ubu niho sinzi ko ari akuba bari bambwiye ngo irwizira amatara zobashitse nta matara hari udutoroshe none abantu bari misoko kudutoroshe mwijoro bafise amatara bizogenda gute muzosanga abantu baratunze namwe mwishinga ngo tuzobarya igiturire nibaronka amahera menshi turonke aho turya igiturire nama bashaho ndabwije ukuri ijya komite nationale ni jewe basha ntimuje kure nite zoyirongora kugira ntagira bazogira ubwoba ngo ntibarege bazorega kandi tuzobahana uduhere ku mutumba turereke namwe ari magi giturire hajya murazi ko abari magi biturire birateye n'isoni biga bavanga abakobwa bideribera biturire abavyeyi baragemura kubera iki ntituriko twiga turondera turiko twiga turondera igipapuro ariko je sinabivuga sinzi gito batavyumva je mbwira muri mwese umuntu murumva ngo bagiye kumena inzu burya ni dogiteri ngo giye kumena inzu WB diploma kuvuze ko ari itunga uru diploma gifata uri dogiteri engineer fata uru diploma rute mwibaraba turabuza kugwiba mugabo aragenda kwishuri yinaka kaminuza yinaka nta kuntu mwonyibira diplome mukanyarika kwizina mu mutwe nta kiriyo mugashaga igipapuro bajya abana tutabigishije yuko agiye kurondera atagiye kurondera igipapuro bazokama batirisha baheza atarakimwe atumarira bashitse mu bwa leta ana ba fonctionnaire dufite atacho bamaze president wa Cour supreme nta magistrat azi exception ya article 33 code civil very true akubwira ngo je nakurikije amategeko ngo les conventions légalement formées tiennent de loi ce qui les ont fait OK et les conventions légalement formées ngo ntavyo twize ngo kandi ngo article ntayo mbona hanyuma ngo general turi kunda bwumva yarize droit vraiment no mperuka kose abajangeliste vraiment ibaza abantu babiri barivye bakazurumana bagacabaza kubura n'umucamaza agafata umwanya ukwiye bakazana n'ivyabona arabasuma babiri bazurumanye ivyo bivye amabavuga ngo ndabeshe nane jewe abo dukorana muri presidence baranze ntushaka ngira note ngo nsanze ari note imwe yo kwikura utari capable d'analyse ndakwandikira ko ndakubwira nti iyi note n'umwana muri 6e primaire yo ikora abona nyene ko ntavyo ushoboye urazi ko nasanze ari aba fonctionnaire je musi mwezo bigira kuko barabaza barambwira bamwe ati basi kugira uvyemere uzogirisha inama ucu uvuga ngo wewe fata konterandi uze gucu yimpa duhejeje inama un fonctionnaire de l'état qui n'est pas capable de faire un konterandi nibari mukumvise ibifaransa ariko aravuga ibifaransa akavuga ifaransa cishi vous êtes intelligent il parle bien français parle bien français c'est l'intelligence kugira ngo azavuze icongereza vous êtes très intelligent comment alors qu'il n'est pas capable même de subvenir à ses besoins élémentaires familiaux atarosumuha adashobora kubaho je nabonye umuntu ubona mugani baza ko ari giturire vyose ntituri ku madosiye y'ubutare abantu nibagiye bakiyimira biba ubutare bajana bagurisha amadevize agaherayo ni wiyumvire abantu bimba ubutare code minier nayibasiguriye neza nzabona uje kuburana ngo ahantu hanze ngo nije nahitanguriye ngo nije nahiboneye ubwa mbere haba ndamwaza nyereka uruhusha ufise rwo kwimba ubutare ngo nije nahiboneye ubwa mbere umve nani ngo rero ngo none ngo bajene bapayeje ngo bace baza kuhimba nzabona bangiriye note ngo turavye ngo uyu ni wafise rezo urumva ntibigeze bamenya ko abajene bapayeje abakozi ba leta iyumvira umuntu w'intellectuel nama nabisiguye uwo mugabo leta ninde irega leta ituma le secteur privé jewe ndi mu privé na uri mu privé n'undi ndi mu privé n'umu privé ituma le secteur privé kugwiza ituga kugira ngo turonke amakori n'amatagisi dushira mu higa ca leta leta rero ko bakora ikintu directement ituma bande ituma barundi nyene uwo muntu aremeza yuko urumva hahanganye koperative ngo y'abajene bapayeje ngo nuwo mugabo je ndabwirana ahubwo mvuga utuwo mugabo ahanganye na leta ku butare bwa leta uyumvire none aho note yayimaze ko nk'amasaha nkangahega biranka ko amenya ko butare ari ubw'igihugu leta iri kwirimba uwo muntu ariko ahanganye na leta kuko ujya n'umukozi wa leta akana kubibona kandi n'aba intellectuel ubwo bujuju buri mu mitwe yacu nibwo butuma tugira iture ko nitubona aho twakura ubuzima tutabukuye mu mufuko w'abantu ico ni cyambere je ndabwi tuca ubwenge rero ico nitwa dushaka kwandika iturire tubaze duca ubwenge umwe wese amenye ko ategerezwa kwibesha
naho mubigwanya mutabigwanya abantu banka ko umukozi wa leta ashobora gukora ikindi kintu akote ajya amasaha 8 yakore muri leta mugandi 8 exploit arivo ngurumva ngo acaho umusuma nabibonye navyo nyene gituma bacaho umusuma nabibonye erega no gukora birama mu transparency je mwarumvise ariko ndidodomba jewe narimye biraya nimbura ico gihe nari nimbuye itoni amajana 280 hanyuma nije biranzo bishora hehe umukozi acambwira turazi uzi namakuru mu Rumonge niho isokiri kandi nivyo mu Rumonge ntibarimo ibiraya nibagira ko gukura ibiraya igitego bicara mu Rumonge itike nageze cyo bita economy bet mugabo nakwicirwa naho nyene kubera iki urabona ko atugozi ngo hart taxe communale umuntu mu producteur atanga taxe gute jewe banyatse taxe nategeza gutanga ikori kuko ni impôt sur le revenu mugatwe gwe gacaduko fonda taxe na impôt ndazi nabo muri finance hari abatazi carico taxe batazi na impôt carico jewe banyatse taxe normalement bari kunyaka impôt kubera tuzi pourcentage ya impôt jewe ndavye ngasanga ndayishimiye Evariste yatanze impôt imiliyoni 5 kubera nzi pourcentage ncamenya production yagize ndashobora jewe kwanaliza nkabona itunga ndayishimiye Evariste afise mfatiye kuri impôt gusa nane sivyo cyase nizi biharuro sinizi economy sinizi ministre sivyo none pourcentage ntizwi none jewe narishe umuriyoni ni dufate ko ari 18% umuriyoni gare 18% none wumva nanje na produire combien taxe yerekana pouvoir d'achat c'est l'acheteur qui paie la taxe mukazibona umudandaza arayigumije ari umuntu yarajejwe kwakira taxe akayijana mu kigega ca leta kuko niyo umuguzi umuze murabuza wumva umudandaza ariko aridoga urumva ko taxe ni nini ni gwiwe hidoga umudandaza aho kwidoga umuguzi kubera iki mwebwe mwagiye kuyicarira gusa iyo mubosa ni muri Igiturire hajya tuba tubona tuti empo ingana gute yatanzwe muri Burundi tugaca tumenya production yabaye mu gihugu itunga ryaduze ringana iki hanyuma tugaca tumenya tuti mbe abene gihugu barafise amahera turabe tax tubonye tax duca tumenya ko abaguzi bariho abantu barafise ihera none tuzobimenya gute indongozi amwavyumvisa karo kabe tuzane ya conscience bwa buntu tuzaba tuburosa kandi mu bisanzwe rijya zina ubuntu abantu bararitwivye burya cyari ry'abarundi kuko abarundi ze wumvirize ngo ngirira ubuntu ngo yamugiriye ubuntu n'umuntu w'impuhwe umuntu afise ibigumbagumba hari umuntu atagira ibigumbagumba so umuntu atabona ko umuntu agowe akwiye kumuserva ntubura umuntu mu bisanzwe umuntu yo mupfaso komo nawe hagaze ngaho umwanya muremure nibiki yego je urumva narindindiriye umudeje wo ngaha none ntaraza deje sindamusize muri restaurant ariko ari inwe ricayi n'imirete myinshi ugacuvuga uti mbega nta nimero yiwe mfise deje erega hari abantu bakurindiriye ngaha bwabone naho ucaye ngaho aho ni mu masaha y'akazi saa yinega ufise ubuntu n'umuntu afise des sentiments envers l'autre namande babwira umuntu harimo ibintu bibiri harimo umuntu adapfa n'umuntu kibumbano iyo bavuze ko umuntu yapfuye agenda nta buntu abafise ngujya yapfuye agenda nta muntu harimwo nico gituma ubuntu mu Burundi niho tuzi gusigura ubuntu icarico kuko turafise n'aba expression yavyo ngo yapfuye agenda nta muntu harimwo n'umuntu atakigira santima nimwe none rero kugira ugire santima bwa mbere urumva yuko niwaba uri muri service publique ubonye umuntu yo ndakwakire gute ngire gute naba munsi amuganga ambwiye yuko atarenza abantu 26 ku munsi kuvura none hanyene urasiga indembe ngaho ukitahira tego atinde ko ariko bimeze muganga vrema abaganga nibo bafumbatisha ubuntu muzobana n'umuntu ashi ngujya n'umuntu kabisa abarundi jewe abarundi kuko ntibazi kugira publicité y'ivyabo ubuntu byazawe na ntuzeye umwe yari muri Verite Reconciliation Edis Desmond Tutu niwe tayo gupibriya ubuntu ariko aravuga muri Afrika du Sud vya apartheid biki yuko kugira ngo ibintu bishoboke kwa kugarukana ubuntu je ndumviriza bica bira developer ngo je suis parce que tu es ngo bariko la définir umuntu ngo no umuntu n'umuntu afise sentiment niwe afise ubuntu murazoraba Imana atagwe kubumba umuntu ndasoma Bibiliya cyane yaratangwira mubumba ishiranga mu gataka iramubumba ishiranga deuxième phase ikimuhuhiramwo impemu z'ubuzima aca umuntu muzima nuwo muntu rero bujyasa n'Imana none uciye wibaza uti mbe muntu n'umwirabure babe Imana isagute ko yavuze ngo tumwishushanyeko
Imana n'umuzungu n'umwirabure mugabo hariho umuntu kibumbano n'umuntu rero umuntu bwa buntu dusangiye twese ari zijya mpwemu z'ubuzima Imana yagushizemo nizo zitumugira santima umenya ikibi n'iciza niho umuntu acamenya ikibi n'iciza we rero iyo wize iyo wabaye umuntu yateye imbere umuntu novuga ni éclairé ku buryo ubuntu bwawe waramaze kubugaburira urabugaburira la science kubera ivyo wabonye experience des autres usoma ibitabo usubira uraba abandi ivyo bakoze ingene bimeze kumbura kugaburira wa muntu ari muri wewe niho rero ucawumva santima ukumva uti je sinotansika abantu ngaha ukumva yo aba bantu bazembagira kubona uva mu cankuzo kazuriruka ibujumbura nguje kurondera ministre nta kuntu no basanga yo mu cankuzo nkabagabaniriza urugendo ko jewe leta yampaye imodoka kuko ijya modoka niyo mwene gihugu niwe yayiguhaye ugaca uyifata ukiruka mu cankuzo no cuvuga ngo bazome fredo mission umwene gihugu ramusanga hari yari bavuze bati kuva ibujumbura gushika mu cankuzo ni kure dushire kapitali Gitega muri centre kugira habe hagufi mugabo gasanga ntituzojayo Igitega ni kure naho nukugira gushikire vyoroshe wa muntu yego ari buntu nyene tuje hagati na hagati kugira bose tubashikire vyoroshe hanyuma ukavuga uti no n'Igitega urazi kugenda muri commune gisagaraga bashaho urazi ngene ari kure tugire decentralisation ngira mu representa muri buhumuza azoce ajera vya bibazo nari kuja kugerayo hanyuma nzokurikira na mpera Paul uvuze decentralisation ngo decentralisation barayikunda ari kugenda gusa gutya uvuze gwihera rigende mu ntara aba ministre bose bacarapfa sinabivuga muri gaha abashikiranganje uvuze decentralisation barapfa ni nkuko banize amahero yabakuyeko ntigwawe se yabere igihugu ndibuka igihe twavuga ngo fonike bayihe 15% kugira ngo abariyo yapuye amakomine abavyase bambere ni muri finance impossible ku nguvu biraba hanyuma muri fonike tutoya twabaye fonike nayo cirya reka tuyajane mu commune direct 500 millions par commune yo fonike yararize ubwabira aratamvye bayihaye abavuze bati yarugike mu commune bamusetantere nabo baca baravyina bahere badyabonyene natwe turashikiriwe hewe barayahekenyemuka genda muraba ama projet yose yacikiye hagati tuyibonye tuvuga tuti no aya mahera kwa pfubusa bariko barayarya aha nitwajana mu iterambere ry'abene gihugu ku mitumba yo za 10 millions ku mutumba bamusetantere hoho babivuze mu nama ngo rega amahera yacu barayatwaye yari gwawe se yabene gihugu hajya basetantere beshi batovya ry'ama cooperative mu mitumba hariho umusetantere yari nyabikere ikoperative yose yitwaye umuriyoni kugira ndavyemere ntwara umuriyoni tumwirukako ko ntari mfise ubutegetsi bukwiye nari secretary y'umugambwe mugana amenya makuru gaca narashengeza neza ukumva ko musitantera tumva ingene abantu boja muri development ari musitantera je mvuga makayi ivyo mba niboneye igihe rya politique ya decentralisation sije natawe kuyelabora nagiye inshuro zitatu muri conseil des ministres abaminisitiri baranka barayirojeta je ndavuga none ko tuvuga tuti demokrasi ni intwaro y'abene gihugu iharanira abene gihugu nyene none tugajyabo ni ririmwoga ituga rusange si y'abene gihugu kandi nta muhamba mako nariko ndigisha kwa Igiturire na malversation ntimuca mumva ama strategy mwokora kugira ngo amahera y'abene gihugu abaramire yego baza kubona ingwara ukayibona ico gihe naragiye ndabwira umukuru w'igihugu none ko tuvuga ngo kwegereza ubutegetsi abene gihugu buzobegera gute ko mbona abashikiranganje bavyase yabi musigurira ngo ngo burya nivyo bijanye n'ivyo ntiyego kugira ngirire note bisigurira neza cyane note ndayimushira hari abantu bazi ngo umushikiranganje ntashobora kugirira note umukuru w'igihugu ari mugirira neza kugira ngo yéclaire la politique kuko bavuga bati le gouvernement met en œuvre la politique du gouvernement de la politique de l'état telle que définie par le président de la République c'est-à-dire président c'est la définition des politiques les ministres c'est la mise en œuvre des politiques umuministre rashobora kuvuga ati ngira ndamurungikire note kuri iyi politique ndamwereke neza ingene bitonze ndabimuhaye aca bigira guyiwe niho conseil des ministres agiye kwemera politique ya décentralisation hanyuma duhejeje hariho mperekeza murabizi haca abaho fonike byose rero nahejeje amatexte yose do mise en œuvre ya politique yo hashitse fonike na hari wasanutse mwashikiranganje ngo nivyo nari nategereye biciye bipfa kubera iki yumvise ko amahera aragiye ngo nivyo nari nategereye ngo biciye bigenda umva nitwigira twumva ko ari la chose publique twebwe nk'ubu tuvuga tuti tugire de concentration umuministre hari hamubereye kure hari yijisho giwe riza kwigize kita politique mu ntara none hari ministre nimwe ndakorera mu ntara kayemwe ni igiki wokora ukikorera mu ijuru uteza wikorera ahantu yitwa mu ntara naka muri commune naka ku mutumba naka none ni igiki kubujije yo kujya muntu mubwira utisha wewe uri hagufi ibi bintu urabona bizokorerwa muri ya commune ni wewe uri agapeti ministre uri ijisho ryaje ni uzose rukira biko birakogwa
reka tuze turabitegera ni ibinyene vyitwa bonne gouvernance la bonne gestion de la chose publique hanyuma hagacaza decentralisation umwene gihugu ikomine kiraza kuja kuyiha ivyo idakeneye ikomine wasanga ifise amashuri akwiye wowe ugacuva ngo urumva ngo zo kwaka amashure ngo mwikomine barifise nabo bikenereye iki bikenereye aka centre de santé ifo ko mwikomine ari bo nyene berekana ibikwiye gukorwa hanyuma bigakogwa mu kuvuze decentralisation abantu nibumva bashaka abantu bagende mugamahera gume hariya genda nzi yuko iyo ministre muri ko nigana murazoraba ngo iyi mission izi wanze wibaza ko iyo mission ushaka nigikoko ushaka ihera yakomanye yenza ndabivuga kugira mwumve ko ndabizi cyari akarero kamwe kandi finance wewe butiratation murazi ko ndabisoma wewe uranze iyumvire turiko turavuga tutu rero ni budget programme aya mahera agiye gukora iki ayagiye gukora iki ayagiye gukora iki ico gihe turiko turabirondera twasanze hari muri 2022 aho twatagura tuza tubona ngo construction ntare house ibintu yinjiye muri 2022 kubera iki muri finance bagira copy kore oya ubu nituvuga uti twakoze ikivi aya mahera yahora ari kuri iki ubu duce tuyashira kuri iki icaheze nk'ubu ministeri yose ikabona iti jewe tubanze dukora iki tugikure mu nzira ukavuga uti jewe nari nkeneye nk'ubu justice akavuga ati nari nkeneye yuko haba amaordinateur twarayaguze birakwiye mbe murazajya ko amaordinateur justice keneye burya ngaho hariho muri iki gihugu ni mauvaise gestion uraza amaordinateur yicaye mu ministeri atari kwarakora karakomeye murazigirangana muguzi ubona undi mwaka ngo asha ordinateur none ntihari yarayiguze tuvuze ngo dukurikirana amahera agiye kugura iki ubuze ico yaguze ucufata ministre wa finance akiri muri best yari umumenja ashaka ministre cyane muri finance kubera iki ikintu kibe twavuze gusa tuze turabona amahera agiye gukora iki urumva ufise ordinateur we waranditse ni copy kore asha ordinateur uwo mwaka baguze ordinateur no mwaka uzugumugura no mwaka ukurikira ugumugura twebwe duce tuvuga urumva ushatse urareka kuyigura tuvuga ko wayiguze aya mahera ukaba yariye mugabije programme amahera agiye gukora iki dutegeza kukibona yo ivyo bintu nepfa zanye ni bibi natwe turiko turondera bonne gestion de la chose publique mbona mwacireje mwese hamwe wese ariko yitora ikosa afise abo muri societe civile burahiriwe muri ko muravyumva amakosa dufise mwahora nimwe muri atwagiriza muzi ko natwe tutayiyagiriza abamaze kuronka umutima w'ubuntu amakosa dukora barayazi kandi barayihanganira societe civile biziti bigabo bigariye kuri ibintu vyacu reka dukome induru oyu nanje ndimwo nico tarabwa tugire committee mixed tuze turevariwa na musitani nariye bica bimenyekana umukuru mutuma regarije umuntu bica bimenyekana hari igiturire mujya muze ko igiturire hari igiturire mutabona abantu none igiturire cyitwa igipfukamunwa sigiturire igipfukamunwa kiratangwa mwebwe societe civile no bambere muri igiturire igipfukamunwa jewe hari hakangira nigirire yo basha ntibava bande nosaga basha cyangwa kugira ngo ntumvuge wavunde nosa societe civile barayiha umusasere abavuga ngo natwehebwe yo hajya musitara kwabagara kaguha karengwe ariko arakugura mu bwenge kugira ngo niyacumura ucuvuga musitara acavuga yuko byarego yampa ni murajya amahera ucavuga aya musitara ne murekeje musitara nabonye ari mwiza bashi musitara sisi cyo mu muhora nawe yaguha igifukamurwa kuri kanya karengwe n'akabrojete hari igiturira umuntu aguha ico nacize muri droit hari kira twarigana igiturire mugana sanze kirubugaya kugira ureke kukirya ni kazisi we nk'ubu wabaye ministre mu kintu ufise mwinyungu kandi mbona wewe uzoyinkurako hanyuma wabaye ministre ukazibona umunsi umwe nditoye na madamu n'abana ibaze nanje twari tunazinanye mfashe igiseke ndagikubisemo ikarabira ry'umuvinyu ubu ni champagne nkubisemo igiseke ingata imiliyoni 10 ngaca nterekako champagne n'amakazi yabiri yahenekene n'ibindi biseke birimwo utundi tuntu kwa kundi nyene muhamugira abamama barazi kugira ikindi giseke kimeze nk'ishugwe tukaca ndabwira twagomba kuzoza kukuramutsa hari umuntu umuntu aje kumuramutsa kayemwe mu migenzo kirundi twagomba kuza kukuramutsa ukazobona imodoka harimwo byabintu murazi madamu niwe yakira ibintu mu nzu aca yakira akajana mu nzu umugabo nawe aramukanya nawe mugabaje kuramukanya gaca baza kwiyicarira ari muri jarade ari muri saro wabateguriye abashitsi baza kuza umugabo aca yicarira akazimana hanyuma bamugabo gaca atavuga ijambo ati burya rero ati we ntavyuzi igituma naje kuramutsa ati muri sanzwe uri umugenzi gose ati uri umugenzi ati ushimura umugenzi
ati wewe urabona umugenzi wa naka nawe n'umugenzi wanje nawe twahuri hajya mu kabare nca numva uri ntore uri umuntu yaga neza ndumva ko ngukunze jewe rero kubera uri umugenzi wa naka nawe umugenzi wanje je naravye ndavuga nti reka nze gutemberera ko kuramutsa urabona nazananye n'umuryango n'abana yego n'ubucuti bwatuzanye umugabo ati tweri imvye uri mwiza cyane aho naramenya yangata none igisekera si madama kizi kandi madamu nawe azi ko umugabo babizinanyimwo acavuga ati bajya barazinanye hanyuma rero niho muheje guherekeza abashitsi madamu acavuga ngo burya rero ngo batuzaniye ngo harimo n'akantu ngaha ngo wa mugabo ni ntore basha ntacu usavye ubucuti gusa hanyuma nawe hahera amezi 3 ugaca winamura ti wa muntu ntamusubirije mu nkoko no bati atakigenda nawe ugaca utegura ukaja kumuramutsa ugiye kumuramutsa ubucuti bukaza hanyuma rero hahera imyaka 2 cyangwa umwaka kaza wumva mugenzi nari ndagukeneye ndarifise akantu kihuta no kubwira agashika ati jewe n'akantu bashi ati kandi nta wundi mbona yoshobora kukamfasha atari wewe ati akanaka ugacukubitira kuri kwa kuri yaguha kera mwaramaze ko bagenzi ndose ikiba kwawe nisubira kubaguye ikiba bas nari igiturire mubwe none ashado conscience mwari muzi ko ari iki ashado conscience gushikaho ubagwiwe mukanywana mubwenge mugabo wazi ica gushakako nico giturire ukigwanya gute uvuga ngo ntaconja nagenda abwire rero bwa buntu bucabuza kivuga uti malgré cela je ne fais pas kuko nabandenganije igihugu nabandenganije umuntu uko kuntu voilà niya bwa buntu buri muri wewe malgré cela je ne fais pas nivyo turabagenzi mugabo ngaha akabisa urabona ko nogesera byo bavyibaye na hari umuntu yigeze kuza iwanje kandi yabona ko ndumugenzi ndamufasha gwari urubanza aranyereka neza arasigurira neza sindabitegera neza nihewe ntiwonzanira ntuze kopi urubanza ndavyibonera arazana nsoma kimwe cyose ndamubaza ikibazo ankonkirizo ntamurambwira ntimugenzi ntumuntu akiri urubanza aragukunda jewe yaba ari je naruca reka nkore kingene nari kuruca utudu amanda ya nkaya kabisa none mugenzi je nari kuguhana gutya imbere burya je ndabona yuko wari gufungwa n'indwi zibiri zose nihiraba none zingibi bamugaba arumviriza hanyuma hera nurumva rero ndetse aho kwemera kuko urumvije yabaje nari kuruca hamaca mbwira ngo urakoze ndakoze kandi ntaguhaye byo washaka ngo impanuro mpaye zirakwiye kandi ari umugenzi none uremera umuntu arenganye mwenyene uri kurarorera ukunyene jewe rero iyo ucumuye uri umugenzi niho bugowe kandi hari ikintu cishe ikintu citwa ngo solidarité négative umugenzi wawe ntacumura ico kintu kiriho mu vyishe muri iki gihugu umugenzi wawe ntacumura urumva je nishake ngigiturire nishake nibaza kumfata hazo bazoshigikira kuko ndafise abajama bazomvugira solidarité négative iyo nayo iri mu bintu vyonona niho nzanda bakebura bukebuke ndagenda babwire ntimuze muvangwa n'abakadere gusa bagibiturire bose abarundi iwo mutima w'ubuntu warabavuyemwo bose barafisa ugatima hariho dukatubiri je musumwe urazura abigiye mu isoko wambaye costume ikintu cyagugwa 5,000 n'igice kigugwa 10,000 none burya sobusuma un petit paysan agriculteur tu y vas tu es en costume seulement au lieu de 5,000 c'est 10,000 parce que l'esprit de bonheur ya santima ntayagira je musumwe naragiye ndabibonye gutyo ncanka mu wundi ntigenda ungurire acaragenda mu isoko aragura acaranzanira yo uwo muntu yabipfutse neza amenya ngo ngo sinabimenye ko ari urya ngo sinabura n'2,000 ndamuryako ababaye hariho ibindi biriko biraba ubunyene bibabaje aha mu mihana murabona ku ifumbire jewe ndumudandaza ngenda nkabwira umupeyiza ni wewe ndabona ko arukeneye imifuko 2 genda utume 200 akira amahera wewe utume imifuko 200 hanyuma ku mufuko umwe wose ndaguhaka 2,000 agaca agenda agafata yafumbire urumva yivye abandi bene gihugu statistike zose arazishe agaca wewe atwara ya mifuko 2 agaca ya 18 wa mudandaza umudandaza agaca kuyicuruza kubera abandi bace babura nk'ivyo iga ni sensibilisation tuno kwigishanya nkaho twagize komite mixte ku mutumba baca mu denosa
bacamudenosa batega ifumbire bwa bundi muramenya ko ifumbire ni ya leta kuko iri subventionné kandi ku mahera menshi cyane wivye ifumbire wivye igihugu bikomeye cyane dufise amakomite mixte nguko tuntu two ndiko ndavugaga hacaba n'inyigisho rero ibi vya sensibilisation mwavuze mugabo kugira tuze tukure mu mutwe abantu ibintu bizotwara umwanya munini je ndazi neza twe dukoze neza nababwiye jewe nimbuye ngatagikore nkakora muri transparence nta bantu bazogira ishari ngo urumva ngo regendo urabe ngo NEVA ngo afise ibinini ngo ateza ko yarivye bacagera kora bati sha ikore yatanze ibi wewe ubona rubisari ivyibano ngaya mahera afise turayabone ivyo yimbuye muri uwo mwaka yagize roveni zingana uko voilà naye mbagize tugakora muri transparence abantu batinya kuko avuga ngo atunze ngo boca bavuga ngo yarivye kandi abantu baca baja bituma abantu badakora nuko nabonye beshi hari ikindi giturire naco nyene coco mwamaze kugibona neza ya marché public abagabo babiri baragenda bakicarana bagateka imitwe twibereye tagute kiga ntimwava sigiturire cyo kijya mvuga ngo ni coopération au détournement des biens publics umufonctionnaire yicarana n'umudandaza ikintu cyari kugwa 10,000 gacha yigwa 50,000 ivyo 40,000 barazi babigaburira none aho va muri giturire ni coopération bonyene bumvikanye ngene biba leta kuko umufonctionnaire de leta ndababwije ukuri ngera amategeko yugaye c'est la réalité c'est impossible de détourner les fonds sans utiliser le privé mbwira ingene umufonctionnaire yokora bahera mu kigira cya leta ministre birashoboka ategeza guca ku mu privé barakopera rero mpaka mahera gasokera hariya bakazoyagaburira hariya nico gituma digitalisation ikintu cyambere gikomeye ni cirore ico sinzi ko mwagishizemo digitalisation muri stratégie parce que c'est une torche qui est au-dessus de ce cadre là il est surveillé digitalisation nayo nyene ntibayemera fonctionnaire de leta ntibayemera bajya muraza nitwa tuvuga ngo aba fictif none musi ndazi ko bari none musi iyumvire muri buka abajene bavuze bati baragabiye igihugu logiciel batayigurishije ubwo nyene ingwano citagura ko bampenze logiciel idakora mu yanke mwayibonye baragenda baragira nama ese ya mbere baratora ico gihe baratuye nk'aba fictif barenga ibihumbi bingahe bacavuga ngo nongo iki kintu ngo nigikora barahenze umukuru w'igihugu jewe naratanze instruction okay ukwezi kwa mbere bareke bagende rusasuma avec empreinte digitale yaba fonctionnaire ukwezi kwa mbere iyi logiciel nizohemba hanyuma duheze turabe ko vyanga ko bariko baravuga duheze turabe ko vyanga nivyanga duce rwatu murabesha nivyakunda naho ingorane abantu bahora bagira inyo tutuntu kabakabaye murazora ikintu cyose mubonye aba fonctionnaire bagize resistance haba hari ikintu muri bukabobera ingene yagize resistance kuri digitalisation nkagenda barantirikana je barankakuvyugurura ngo vyase barambwiye ingene ngo bageze akantu nanje ko yandi profane na matière natashuko barambwiye ati hajya ubwa mbere bavuze ngo rezo zacitse ngo nta internet ni BBS mbwira ingene ngahabura rezo ngo yabonetse ni ubu rero gurura ngo vyase kuguruka kubera resistance ikintu cyose mbonye muri resistance je ncamya ko kirimo amahera base decentralisation cyabona aho bahora barira base digitalisation niho bahora barira twemere ibi bintu byose bituma haba transparence je ibi biharuro mwagize ntavyo nemera je shaka yuko 2030 tuzwa turi 100% tugwane ile 100% none kugwa igiturire zero byo nanira ndagutabere igihugu twese twigiyeko uburenganijwe tumuburanira mu rubanza kuko n'abacamanza nkabyo bya decentralisation y'intuze ya justice muze muri kwida urwo rubanza rujanye nakora ibisomora ko bidahera kare nta responsibility yari ihari tubwira bene igihugu umuntu arenganijwe muburanire burya wiyumvira avec le conseil supérieur de la magistrature we wacirwa ngo ndagonde bagaca bakubona rero hari iki cyanyohe conseil supérieur de la magistrature birimo abantu kabisa irimwo uburera abagabo ministre abibonye aho kera bamega conseil supérieur de la magistrature aba magistrat barimo nabaje kuburanira aba magistrat none ubu kabisa urabona ko bashaka ubutungane nagico nayikunze nuvuga yuko aho bukera tubavuga tuti institution judiciaire murayibona ku rwego rw'igihugu mwayibonye kuko kare nani mu minsi henze president wa Cour supreme yacha yicarana na chef muje na inspecteur general wa police kubera ntigwara urwego aroroke ateza kwicarana executive legislative kugira habe responsibility tumenye uwo tubaza tuje mu province tuti ninda jeje urwego rw'ubutungane mu province wewe kubera ikabene igihugu mu province ariko baridoga urwego rw'ubutungane rurakora ntirukora akabaza akavyishura kumviriza nawe ingene biremereye aca baseriye nawe acacunga aba magistrat biwe dushitse mu commune wewe ni ujejwe urwego rw'ubutungane mu commune kubera iki commune yawe iri mu imyidogo acavuga ati baka ni hatari nije ndavyishura finalema tugende kwizone murabe yuko ubutungane butazotumbera transparence nta handi iva c'est la bonne organisation de l'État ibintu bigatonda ku rutonde umufonctionnaire de l'État muri ministère akavuga ati wowe ujejwe iki atagikoze cotation mbi mugabo tushaka kubakoseye tous urumva ukorere muri anonyma no il faut éviter l'anonymat nako no kukagishirako
Éviter l'anonymat. Chaque fonctionnaire doit avoir une responsabilité pour être redevable. Ni wagikoze, uragikora nyene niko bitegerezwa. Kuko ubu tutondeshe neza igihugu ku buryo akajagari gahera. Akajagari kandi biroroshe kurwanya akajagari. Uri kurakora ikintu gifata kuri umu expert de l'etat. Uri kuratunganya ibintu neza dukure ikintu cyitwa désordre ni twakorera muri transparence. Je ndabwije kuri nkuba bashikiranganje bo bishaka boss ubu nyene transparence hotela mu kwambere yamaze kwinjira. Twamaze kugira déconcentration. Twemere transfert y'uburyo mbere kuko mutemera décentralisation fiscale décentralisation économique amahera naduke mu ntara nabo bacu bagira décentralisation ni commune amahera yose tuyakore tuyarabe gucya tuyabona gucya je navuze niko bavyase tuzovugira tuvyibakire neza tubaha ivyanditse bikwiye neza none naho bazokwanka wase ko ubugambara ibica bigenda na urutonde transparence c'est facile à faire très facile il suffit que kujya tuvuga ngo ama action mu ministère programme action décentralisation des services avec des actions à faire périodiques. C'est fini. Et on doit le faire. C'est un devoir, c'est une obligation. Si les gars, si on n'accepte pas de changer nous-mêmes, on ne pourra pas changer les choses. La révolution commence par toi-même. Tu n'es pas na wazanye. Si tu es tu es ogenda. None ga vision, debe swasane kweri chenzo akiri mukuru w'igihugu. Mugana vuga ati tugende umwaka wa mbere nibi, umwaka wa kabiri nibi, umwaka wa gatatu nibi. Muga nkuba hari abantu bacicaye bazi yuko ils vont commencer en 2039. Non, ça commence aujourd'hui même. Si on parle de transparence, commençons aujourd'hui. Kirazira kuvuga ibintu ntubishire mu ngiro. Ntavyo kuvuga gusa, dukore. Hari abantu usanga bicariye, ntacyo bariko baragira. Batezo gukora. Kandi vyiza, dukoze byose bica bigenda. Umugani mwumvirize nk'umuntu uzabumva avuze ngo ujya ritumwe ngo ariko ngo ntawe yishobora. Je gère plus de 5000 dossiers. Toi tu gères un seul dossier. Vous ne pouvez pas suivre mon rythme. Un seul dossier. Alors que j'ai fait ce dossier. Jewe ko nemera nkabyuka 5 cyangwa nkaryama saa 7 saa 8 jewe kweri ndarezo nakasoma amanote nkagira ico niyumviriye nabonye neza narizo bagizira neza nabi nkagusubirishamo waribagiye iki subira kuri iki umpe ibihiye nshobora gufata ingingo parce que un officier qui ignore la situation objective et voit l'échec il faut qu'on connaisse la vérité et puis kandi byanditse no muri bibiri ngo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira ni kumenya la réalité muzosanga muri ko murakora neza nk'utwo tuntu niko ndababwira n'utuntu duto ariko ni vyiza reka mere nkogeza ngaho ko tuzogoma twigisha ntimashizemo programme de sensibilisation tuzogoma twigishanya nuko gusa bigoye guhindura abantu mugabo en tant qu'intellectuel les participants au moins aujourd'hui vous allez rentrer avec un changement dans vos consciences comme ça vous allez sensibiliser les autres mwebwe ikigwa muragihejeje j'espère bien dushaka ko tugira ama comité rero comité national emwe ntimutinye kuvuga ko mukuru w'igihugu ari bazoyirongora. Le président de la République sera président du comité national. Comme ça, ils auront à craindre. Et puis on descend. Société civile dijemo. Umusaseredoti yaje ngaha. Mukunda kuvuga ngo mwebwe mujeje kwigisha gusa. Mutwemerere aba saseredoti de toutes les religions, société civile, ensemble, nous devons changer les choses. Tumanuke mu province habe komite iboneka. Tushamwe tubona tuti bose mu mice yose baragira mankete tugize inama muri uku kwezi habaye iki reka zibiturire reka zakarenganyo zikavugwa tumanuke ku ikomine bivugwe. Hari abantu barabanyandikira bagaca bambwira ngo ariko ngo ndagusavye ngo nkingire uca wumva combien igihugu kigwaye ngo ndagusavye ibazo bwira umukuru w'igihugu ngo ndabikubwiye ngo muga ndagusavye ngo nkingire ngo ntibabimenye. Igihe nashira ntuzeye boîte à suggestion. Ils ont mis des surveillants. Qui a mis quelque chose dans la boîte? C'est lui qui a dénoncé. Alors, jusqu'à ce que je prenne la décision de donner mon numéro de téléphone pour qu'il dénonce chez moi. Même chez moi, quand je vais faire le suivi, d'abord, qui a dénoncé? Yabimenye gute? Ninde warabimubariye? Ivyo biriho. Nido weshaje. Yabimenye gute? Twatuze kwatazobimenya. Yabimenye gute? Ngo mugerageze. Urumva, birabaje. Ngo mugerageze ngo mukuru w'igihugu ntabimenye. Mugabo batarashaka bimenye ntaco. Ministre arashaka bimenye ntaco. Mugerageze mukuru w'igihugu ntabimenye. None mukuru w'igihugu azohatabikiza hose bikunde. Nico twashaka ko tuhatabikiza. Twese tubigire gwacu. Société civile, ubu ntimuzo denosa leta. Tudenosa abononye twese ensemble. Hanyuma tubahana. Magire hano jembo nomenga nibita. Imwe ni udakara bagaba nibisanzwe. Reka ndayibe bazomfunga imyaka 10 hanyuma je ngende mu miliyaride. Imatera nziza, ncangira umukozi aja kunsumira mbaho neza.
urazora hajya mu mpimba bafise aboyi matera nziza hanyuma sohotse agacaca kujya ya mahera twiyaranje ntazaturyane natwe tugurisha ivyiwe tubigurishe rege amategeko no sikwe tuyakora kugira hashwe neza ugaca tuvuga tuti uwo tuzofata ivyo miliyoni tumwaka imiliyoni 50 ati ntazofise tuca tugurisha inzu yiwe tugurisha ivyiwe yumve yuko ijya revocation mugabo abantu bimwe nabwira ko sayida negative umuntu umudestitute ukazobona nani baciye baja kumuha pole abagenzi biwe ukazabona muri privé baciye bamuha akazi haraho bitane no kunarga leta none tuzohana gute yahembwe ibihumbi 300 agaca hembwa umuliyoni genda mubarabe aho bari ntibahembwa kugwiza nka 10 yayo bahembwa genda mubarabe aho bari none mwumva duhana turondera ibihano hamwe basi nabandi babona bati sha ikizira nikijya bamenye ikizira namvuga ibintu bitatu dutegeza gusonera mu gihugu icambere n'amategeko y'igihugu ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko gusonera amategeko ica kabiri gusonera iritongo ry'igihugu ubu bakugize ministre ajeje amatongo godogoroye gusonera itongo ry'igihugu gusonera umuntu w'igihugu rege byose ugiye ku Igiturire ntumusonera gusonera umuntu w'igihugu gusonera itongo ry'igihugu aho mbavuze itunga rusange ryose ry'igihugu gusonera amategeko y'igihugu ico nico kintu abantu bumve ko hari ikizira itunga rusange ni kizira itunga ryose ry'igihugu ni kizira umuntu wese ngaha w'igihugu ni kizira kirazira kumuhohotera wintuze amategeko y'igihugu kuko amategeko y'igihugu maze kuyahonyanga igihugu cyose ugisambuye ntikizosubira kubaho aho biraba cyane les personnes responsables de l'application de la loi abapolisi abasoda abacamanza mwebwe mubijejwe kubihagararira none rero cece nabipfuriza nabonye ko byinshi musana barihejeje ahubwo nije ndabatwaye umwanya mwamwahejeje que les stratégies sont déjà là il ne reste qu'à vous expliquer les uns les autres vous éclairer pour que demain ça soit vous qui aille expliquer aux autres mugabo nanje c'est ma contribution nanje murumva ko ngiye mvuze none nagiyemo ma contribution c'est ça none rero nagomba guheraheza ndabashimira nshimira cyane abitanze kugira bategura iyi document kuyitegura ni byiza cyane gukorera ku kintu cyanditse ndabashimire shimire na PNID merci beaucoup d'avoir appuyé le travail qui est un très bon travail je crois que à la finalisation de ce travail ça sera adopté par le Conseil des ministres et puis je voudrais qu'au mois de janvier on commence la mise en œuvre mise en place des comités il faut qu'on commence la mise en place des comités comme ça après en trimestre, on va évaluer, voir est-ce que réellement ces comités fonctionnent réellement. Est-ce qu'ils ne sont pas phagocytés par des gens bloqués, parce qu'ils peuvent être bloqués. Mais je crois que ça ne sera pas bloqué parce qu'on sera tous ensemble et ensemble tout est possible. Rien n'est impossible quand on est ensemble. Faisons la coalition ensemble. Je crois que nous allons réussir. Je suis convaincu. Alors, je vous remercie beaucoup et vous souhaite bon travail et bonne délibération. Merci beaucoup.